Leta yavuze ati kugira ngo abantu ntibaze bararonka impapuro, bamwe baronka za magenda abandi bazana izindi impapuro basubiramwo, reka tutunganye neza kino gisata dushobore kuzotanga impapuro zimwe ntasubirwamwo, impapuro umuntu atarinda kwirirwa aravuga ngo iyi ni recensement yerekeye amatongo, novuga n'inyubako zisanzwe ziri mu bisagara bikuru bikuru biri mu gihugu cyacu cy'u Burundi, no kuvuga mu gisagara ca Bujumbura, igisagara ca Ngozi, igisagara ca Gitega n'igisagara ca Rumonge, no kugira ngo dushobore kumenya abafise amatongo n'inyubako muri ivyo bisagara, hanyuma tumenye inyubako zaba iza leta zaba izabigenga canke zaba iz'amashirahamwe, ivyo vyose kugira ngo dushobore gutororokanya ibiharuro vyazo nyubako n'amatongo muri bino bisagara mbejeje kuvuga. Izo mpapuro bangana gute, abatari bazifise bangana gute, ubu ko uwo mugambi ugomba utangure uzotwara uburyo bungana gute, no kugira ngo rero leta ishobore kwitegurira neza ico gikorwa cyo gutanga impapuro zigezweho ku bijanye n'amatongo twatunganije ino recensement. Mu bisanzwe kugira ngo ino recensement itunganywe no kubera muri ca gisata kijejwe gutanga impapuro ndangamatongo no mu shikiranganji bujejwe ubutungane, murabizi ko harimo imanza nyinshi mu kijanye n'amatongo. Ubu rero leta yavuze ati kugira ngo abantu ntibaze bararonka impapuro, bamwe baronka za magenda abandi bazana izindi impapuro basubiramwo, reka tutunganye neza kino gisata dushobore kuzotanga impapuro zimwe ntasubirwamwo, impapuro umuntu atarinda kwirirwa aravuga ngo ngende mu gisata cha titre foncier abariho nja kurondera urupapuro ashobora kuronka ari ahari hose akoresheje bwa buhinga bwa none, ubuhinga ngurukana bumenyi. Ni ahanini naho niho imvo nyamukuru iri, no kugira ngo nizo manza zijanye n'amatongo zigabanuke mu gihugu cyacu. Nibi turiko turakora ari bije nyene kugira ngo bifashe. Mu bisanzwe bategezwa kugira igicapo cingene ibitunganywa ry'ibisagara ritegezwa kuzoba, naco n'igikorwa leta iriko irakora, nico kizoza gukosora ivyo vyose uhejeje kuvuga. Hamwe niyo twamara kuronka igicapo cerekana ingene ibisagara bizogenda biratera imbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ico kibazo kizoba gitorewe inyishu. Nibi vya recensement tugiye gutangura navyo nyene bizoza biza gufasha kugira ngo leta ishobore kubona ati ubu rero twotunganya gute ibisagara vyacu. Twebwe tugiye kwerekana ishusho y'ingene ivy'amatongo ubu bimeze, tumenye tuti ubu mu gisagara ca Bujumbura hari amatongo yubatse, hari ayatubatse. Aka n'akarero ndiko ndatanga kubona ababwiye ko azokorerwa mu bisagara 4. Muri ivyo bisagara twebwe dushaka kuronka ishusho, tumenye tuti aha amazu canke amatongo ari ngaha muri bino bisagara n'ayabande ayafise impapuro ndanga matongo nangahe, ayatazifise nangahe, ayari novuga ayasanzwe ari mu ngorane nangahe. Hanyuma ivyo biharuro tumaze kuvyerekana, leta izoca ifata ingingo mu bikurikira. Mugabo ahanini mu bimenye iyi recensement iriko ikorwa kugira ngo ifashe bimwe vyo gucora gutunganya ku buhinga bugezweho bwa none ibijanye n'impapuro ndangamatongo, arivyo twita mu gifaransa les titres numérisés sécurisés. Izo mpande zibiri zose mpere kubajejwe intwaro tubasaba yuko bahimiriza abene gihugu, bababwire yuko ino recensement ntije gutanga amatongo, ntije kwaka amatongo abene gihugu, ije kugira ngo yerekane uko ibintu bimeze, nta kindi. Abene gihugu nabo ikindi ico tubasaba nuko botwakirira neza abakozi bazoba bariko barakora recensement, bahe ibiharuro bimeze neza, ntiyagira abantu bagira ibintu vy'amanyanga, umuntu ngo aje kuyitirira ahantu atari yiwe
kandi atarahiwe kubera yumvise ko hariho rusansuma iriko irakora, tubasaba yuko bogumana wa mutima w'ubuntu hama bakakira abakozi bacu bakabaha ivyo bazoba bariko barabasaba vyose. Rusansuma murabona ko ihejeje gutanguzwa ku mugaragaro na nyenicubahiro umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Mu ndwiza tuzoca dutangura guha ubumenyi abakozi bazokora rusansuma. Duhejeje abo bakozi bazoca baja ku kivi, dutegekanya yuko ico gikorwa ca rusansuma kizomara hagati y'ukwezi n'inusu n'amezi abiri. Muca mwumva hamwe tugotangurana duhejeje kubigisha tukaja dutangurana n'ukwezi k'umunani, twibaza yuko mu kwezi kw'icenda tuzoba twahejeje.